abatumwa ba Yesu bariko bararoba nawe Yesu nkuko twabibonye aguma agenda aca hose nimba yaca Bugarire nimba yaca Nazareti nimba yaca mu Yudeha hose yarahaca na namwe yari yimiriwe agenda araca hose ndetse kandi abasanga ku nkengera y'ikiyaga ngo arababwira ati nimumurikire nzobagira abarobyi b'abantu. Simoni uwo si umwana w'Imana tumukurikire. aho batereye isenga zabo baramukurikiye aciye kuri Samweli na Yohani naho aciye kuri Yakobo na Yohani aribo bana ba bene Zebedi. Nimumurikire nzobagira abarobyi b'abantu. Bakaba wumvise iyo muntu aho batereye isenga zabo baraheza baramukurikira babahindure abarobyi b'abantu. Tuwakomera amashyi menshi cyane. Akabanga nkuko yakunda kubihereranya bayagira urehazana amajwi y'abarira abana b'Abayahudi baza barira Yesu biramutangaza rwose. Mukama ukunda aragwaye. Iyo ndwara sinjanye ni uburyo bwo kuninahaza Imana izotuma umwana w'Imana ninahaza. Rabaremesheje ko iyo ndwara kuko atari njanye. Hogi tuje mu Buyudeya nyigisha. Ejo bundi Abayahudi baciye kutwicisha amabuye None dusubireyo. ntihari amasaha 12 mu zuba ugendagenda ku mutaga ntatsitara kuko abona umuco w'isi, ariko ugenda ijoro aratsitara kuko atamuco abona. Hoga inyabu natugenda. Umukunzi wacu Lazaro arasinziriye, ngira ngo nje kumukangura. Niyabasinziriye azokira. Lazaro yapfuye kandi ku bwanyu. Ndanezerewe ko atariho narindi kugira mwemere. Yamara hogi tuje kumuraba. Hogi natwe tuje tuheze tumubwire. Mwihangane kuko kwisi iyo nzira ya twese mutihanganye nawe abahindero. Mukama iyo haba musazanje ntiyari gupfa. Nyamara rero n'ubu ndazi ko icuza gusaba Imana cyose kigufa. Musaza we azozuka. Ndabizi ko azozuka mu izuka ry'umunsi w'imperuka. Jewe ndi izuka n'ubuzima. Unyemeye naho yoba yarapfuye aba muzima. Byongeye umuntu wese abaho ku bwanje akongera akanyemera ntazokwigera apfa. Ibyo urabyemeye? Ndemeye kuri Kristo umwana w'Imana umwe ategerezwa kuza ku isi. Umukama araje araguhamagaye. Mukama iyuba muzazanje ntiyari gupfa. Mwamuhamvye Mukama ingurabe.
uryoherwa no kubuza uwo gupfa. Kuri kibuye. Mukama aramaze kuduka ukamaze iminsi. Sinakubariye ko niwemera uza kubona ubuninazwa bw'Imana. Dawe ndazi ko wama unyumvira kandi wanyumvira. Mvuze ntyo kubera iri shengero rinkikije babonereho kwemera ko ari wowe wantumye. Lazaro sohoka. Muhamburure mumureke agenda. Umuntu yashoye pe. Yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba. Yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba. Yazuye Lazaro amahanga bireba. Lazaro yazuye umukunzi wacu Lazaro. Yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba. Yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba. Yazuye Lazaro yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba. ariko aragendera ku nyanja y'indogoga baziduka batuboninde ni Yesu w'i Nazareti. Yesu ariko aragendera ku nyanja y'indogoga bashiduka batuboninde ni Yesu w'i Nazareti. Yesu arije mu gisagara cya Yerusalemu nk'umwami acagendera ku ndogobwe naco ni igikoko gisuzuguritse. Muzi impamvu yahisemo indogobe? Ni kugira yerekane ku bwami bwiwe utaragwa n'urwangu n'igikenke ariko ko ashira imbere ukwicisha bugufi. Ibyo byaravuwe n'umuhanuzi Zakariya icyo gabonetse 9 n'umurongo w'icenda. Umwami wawe araje aciye bugufi ari ku ndogobe. Nayo ngabo bana b'Abahebreyi Giryo isizi ry'abantu baraje. baje n'akanyamuneza kenshi Baje batsindagiza ibisandasanda. Umusasi w'utu bongera basemera abantu. Kanina aratuje kuko Mukama nabwi impundu mwiju. Akanina nabwi impundu mwiju. Akanina kuko Mukama nabwi impundu yo wamwambara. Nizo nyene umuhanuzi yari yarabihanuje basi. Muzi impundu nyene wa Siyoni. Atungane akagera ku ndogobe. kuko umusatsi utubyerekana akanyamuneza. Abakristo musanganire rero. Aragendera ku nyanja y'indogoba. Igihome cya mbere akarongo ka 17 heza avuga ati igihome cya mbere akarongo ka 17 heza avuga ati abakuru b'abasaserdoti mukayifa Pilato n'umugore wa Pilato. Umwami wa 12 rero Iskariyoti nyakunda kugenda agasaba. Mumiki mu kugira ndamubana. Dufise amadenariyo 30. Amafeza 30. Umunsi wa mbere watumara waba wa mbere abigishwa begera Yesu ati ushaka dutegurire pasika hehe? Mugenda mu gisagara kwandutse mububwire muti Umukama atumye ngo umunsi wanje wageze makuru yo pasika iwawe hamwe n'abigishwa bawe. abigishwa baragenda
ukuri ndababwiye mwe muri mwebwe aza kungura. Mukama, ni jewe. Uwo twasangiye ku nkoko imwe niwe aza kungura. Umwana w'umuntu warigiriye nk'uko vyanditswe kuri we. Mbega muhani, ni jewe. Urabivuze. Oida aramenyekanye kugira ngo kuri umwana w'Imana ngaho barashyize ku meza ngo bariko barafungura neza afata umukate arawuhezagira mwakire murye imibiri wanje. barasangira umubiri wa Kristo Mwakira munywe n'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha guseseka ngo benshi muri mwebwe akiriho icumuro. Yesu aranyoye arabatanguriye yamaraso aza guseseka ngo benshi bakiri ibicumuro araheza arabahereza ndetse kandi na yundi umwe aza kumugura yamuhaye ko turamwe n'abantu tumeze Ugenda ku gasozi ka Olibeti. Muri iri joro nyene mwese muza gutsitara kubera ijambo ryanyu. Nzokubita umwungere ubusho bwose busanzara. Mani namara kugaruka zobarungika amesi bugarire. Mukama, nawe bose boguheba gendo kusunyuma. Muri iri joro nyene inkoko itarabika zomaze kunyihakana gatatu. Mukama, nawe vyoba ngombwa ko mpfana nawe sinzokwihakana. abigishwa bose bavuze batyo Ugenda Yesu araheza ajana n'abigishwa biwe i Getsemani araheza arababwira ati mwicare hano nigira haja imbere gusenga. barungitse kwicara ngo yigire imbere asenge Petero bene Zebede babiri nimunkurikire. abigishwa bandi basigaye ngaho ajanye na Petero na bene Zebedi umva aribo Yakobo na Yohani Mugume ngaha duteramane. abasabye ngo bagume ngaho bateramane kuko yuzuye amaganya menshi Numva ndi n'amaganya menshi nk'ugomba pe. yigira imbere bibuka amaso hasi agira ati Dawe nivyaba bishoboka nkuragwaye amagogo nibibe nk'uko ndabishaka nibibe nk'uko ubishaka. agarutse abigishwa bari basigaye na wa Petero asanga barasinzira Nimushobora kumana isaha nimwe muteramanye nani. Nimube maso kandi musabe mwoye gutsindwa n'inyashambi kuko umutima we ni ngoga nayo mubiri n'intamagara. araheza asubira gusenga ubwa kabiri avuga ati Dawe aya magoga niyo atari bumve ko ntabashitse kuyarira nibibe nk'uko ubishaka. wagarukiye abandi bongera gusanga basinziriye amaso yabo yari yaremerewe n'ikiro arabareka asubira gusenga ubwa gatatu nka kwa kundi nyene hanyuma agarutse kandi abigishwa biwe bari ababwira ati Nimusinzire muruhu bisaba yuko umwana w'umuntu atabwa mu minwa y'abayobe iriko iragera. Nimuve hasi uza kungura araje ntakiri kure. yari yamaze kubaha ikimenyetso ati muza kuramutsa azoba ariwe amaraso y'umufata uno rero ngabo ari bw'abaranzi kubera ico barinzi yegera Yesu
mwaramutse ga muhana. mwaramutse ga paramusoma. Mugenzi uzanywe n'iki? Mugenzi uzanywe n'iki? Abandi begereye rero Petero aciye ugutwi umusuku w'umusaserdoti. Subiza inkota ya mugubati kuko abishinze inkota bazokwishwa n'inkota nyene. Ruzi ko nawe gushobora gusaba data akandungikira amarayika ubu nyene bakaza kuntabara. None wumva byanditswe byose bikaranguka gute? Arahita atora kwa gutwi aragusubiza wa musuku w'umusaserdoti. Yesu araba b'abantu ati Mwate kumfata mubise mu nkota n'amahiri. barakaze Ni kubera iki prema? Bona nasiba kwigishiriza mu isengero ariko ni mwamfashe. ibyo byose byabaye byabugera barabisirikare ariko abigishwa baramutabaje baramutuga abigishwa bamaze kubona ko Yesu afashe baramutaye baraheza baramutuga bari bafashe Yesu bakamushyira kwa kayubi abigishwa bari basigara baramuhagarara yagize ngo yashobora gusambura ingoro y'Imana agasubira kuyubaka mu minsi 3. Ntaco wishuye. Ibyo bakuvuga ko nibi. Ndakurahije ku izina ry'Imana nzima. Tubwire, uri Kristo umwana w'Imana. Ni wowe urifuza kandi ni iby'ukuri muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bwa data kandi muzabona avuye mu bicu by'ijuru. Aratuza Imana. itabira ko ibyambagwa Abagirizi turacabaronderera iki? Noneho namwe murabyiyumvira. None ku bwanyu bite? Ni ugupfa. Yesu amuciye ukuboko ngaho baramukubise ko baramukekeza bavuga bati Ngo ni umwami w'Abayahudi. dupfinduriye noneho Kristo ubugukubise ninde muri ico gihe nyene bajana Yesu kwa Pilato Petero ari kumwe n'abasuko kwa Pilato barayebota umusukukazi umwe aramwegera ati Nawe nyene wari kumwe na Yesu w'ibugarira. Sinzi n'uwo muvuga. n'ubundi umusukukazi ati akana Petero bagiye kwihisha bamubona amubwira ati Nawe wenyene mwari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Sinzi n'uwo muvuga. kera byo ni rya kabiri yirakanye Yesu kumubwira gatatu kuma yibazaga naho yihishiriza mu gatatu aramubwira ati Ni iby'ukuri umwe muri bo n'ijwi ryawe rirakuranga. Reka sindi uwo muri. Petero yiweza Yesu nawe ariko aramuraba umutera kurira uwo Yuda aragarutse abazanira ya mafeza agira ngo barayakira Nacumuye je naguze amaraso y'umweranda. Birakuraba. twebwe bidutwaye iki biragusha uyarumiwe Nawe yashira mu mashinguriro y'amaturo. Ahubwo reka tuyagure umurima wo guhambamwo abantu. egosha urabitora iyo uyagura umurima Pilato asubira mu kibanza ciwe kumwe n'umugore wiwe umwami w'Abayahudi
ni wowe wifuze none wumva ibyakwagiriza byose yeza guma yinumira uwo mushaka ninde barabaca nka yezu ari we kristu ntihagire icyo mupfa n'uwo muntu mweranda naraye ndose ibintu byinshi bimwerekeye we ntihagire icyo bapfa n'uwo muntu mweranda we yararose ibintu byinshi bimwerekeye muri aba babiri aho mukeneye ni barabaca nka yezu baraba nawe yezu nza kumugira nte n'abambwe ikibi yakoze n'igiki n'abambwe kirato umusaserdoti mukuru abanza kwihereza amazi niko guheza akarabira imbere y'abo bantu amaraso y'umuntu atagira icaha ntazangwe ko muravyifashe amaraso y'umuntu arakadumira twebwe n'abana bacu n'ibara ryose barabanye ngo mutwaye ndamwarekuriye uya barabacacambuzi igihe kiratwenga barakirekuye pirata tegeka yuko yezu mumujane mugende kumuhamabira baraba babanza kumujana kumukubita bonyene agahimbare kenshi ko kwigina umunsi w'Imana w'ibisandasanga. Erega n'umunsi tuzirikana ikinyegeza c'icungurwa ryacu. Uyu munsi ukatwugururira indwi duhimbariza Icibutso c'urukiza rwacu. ntabwo twavyiyumviye ko ngo urukiza katandi rwaciye Atari mu rupfu rw'intungane y'Imana. Ntako ntawarusha urukundo wifuza bagenzi biwe. ibyo tubisanga muri Yohani kigabane cya 15 akarongo ka 13. Iryo jambo ryararangukiye muri Yesu Kristo. we Mana yadukunze agahereza mu kubabara no mu kudufira ku musaraba Ariko rukundo niko yarazabiwe ati. nimukubitane nk'uko nabakunze Ibyo tubisanga muri Yohani kigabane cya 13 akarongo ka 34. yongera ati Urukundo muzokundana niko ruzobaranga ko muri abigishwa bawe. biri muri Yohani kigabane cya 13 akarongo ka 35. ese by'ukuri tuwakunda rushika ku mutima Atari iby'uruhe. atari urukundo rw'amahenda nshuti kandi ntirube rumwe muke ndamuke Nka kumwe igihugu camuririmbiye kiti ozana ozana arakanina hatwa muje kukumukaba ngo buce kabi bakamusabira kubamba. ese ingene bibabaza n'ukuribwa n'uwo gukijije nakamara maze kubona bamwakirije impundu Ubu arabahogora ngo mubambe mubambe. aho hose hagasigara wenyene karatoga hagati y'abantu bacitse amavubi Atakindi bashaka atariko yoba. Ibyo byarabaye kera ariko kandi n'ubu nimugiye memukira ukwemera kwawe kandi kumwe kwa petero no kugupfira no gupfira ntaca akanya akarahira ko uwo muntu akamuzigagana. ariko muri byose tumere nka Yesu Wewe atigeze ahemukira Manase wiwe ukabona aho yagize ati dawe mu minwe yawe washize umutima wanjye ese natwe twaziga mu bukristo bwacu. mukumenya menyekana Amamererana turebe.
minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itarashika hataraza imyaka yawe uzogira uti nta kikindyohera muri yo izuba umuco ukwezi n'inyenyeri bitarazima ibicu bitaragaruka imvura ihise habaye umugabo yitwa Ananiya umugore wiwe nawe Safira yari yagurishije uwo mugabo umugore wiwe yari yagurishije umurima wiwe araheza atashe aja inama n'umugore wiwe turarya akanyama n'umunsi tugenda kuri sosi y'inyama Mukama uca utoranya wewe naya tora iguzi cy'uwo murima tora araheza rero wa mugabo agenda kwenda abatuma mu kuzi cy'uwo murima agishiriye abatumwa Petero amubwira ati Ananiya we sa kuki wemesha cyane kakosha ukavyemera erega nayo nta yandi erega nurenze twebwe uhenze Imana Ananiya yumvise amajambo acagwa bukumbi aracikana abasore bari aho bamuterura bagenda kumuhamba ageze ku mwanya w'amasaha 3 umugore wiwe araza nawe yamara ntiyari azi ibyari byabaye Petero ati wa mugore ngira ko uwo murima wanyu haguze ivyo gusa nibyo gusa kuki wahenze mutima mutagatifu nta bindi nibyo gusa ngaba abahavye umugabo bari ku rugi nawe barakujana agabukumi imbere yabo aracikana ba bantu baragaruka baterura ikiziga cya Safira nawene baja kumuhamba Mukama menyekana turakengurukiye kandi n'abavyeyi mwatuzaniye abana abavyeyi mwashyize hano tukabishyura turifuza cyane ko mu minsi haba hari imisa y'abana mwoba dutiza bakabandanya banonosora neza kwiga gusoma ijambo ry'Imana tuzobigisha ingene bashobora kugira les clés de lecture les clés de lecture benshi bakambwe no kuzimenya ariko ni ukuvuga ko muteza kubazana régulièrement hariho abaza akazana rimwe ntagaruke bwa kabiri aca avyibagira urumva abavyeyi mudufashe muze mubatigisha abana banyu tugire Kristo naganze Kristo nizeye ko mwaryohewe cyane Mukama menyekana